Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza amakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagugaruka ku biriko biravugwa bitandukanye hirya no hino ngaha mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane, ariko tukaza kugaruka ku biriko biravugwa kuri uno munsi biriko bibera Igitega. Turi ku munsi w'igenekerezo ya 22/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. No munsi benshi mu bagumyabanga b'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD bari bategerezanije igishika. Nkuko amakuru adushikira abivuga, muri kano kanya hariko araba igikorane cy'amasengesho kiriko kirabera Igitega. Ni igikorane cyatunganijwe n'umugambwe CNDD-FDD. Nkuko vyama rero buri ntango z'umwaka umugambwe CNDD-FDD watunganije igisabo mpuzamadini cyo gukengurukira Imana ku vyiza Burundi n'abarundi bagabanye mu mwaka uheze w'ibihumbi 2025. Bongera kandi biragiza Imana mu mwaka mushasha watanguye. Mu ntango z'uyu mwaka w'ibihumbi 2026 ico gisabisho mpuzamadini c'imisi 3 catunganijwe kuva kuri uyu wa kane igenekerezo ya 22/0 gushika ku igenekerezo rya 24/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026 mu ntara ya Gitega. Ayo masengesho gukengurukira Imana akaba yatangujwe n'inkuka ya misa yabereye muri Paroisse Magarama, Paroisse Saint-François d'Assise de Magarama. Iyo nkuka y'imisa kandi yaherejwe na Musenyeri Bonaventure Nahimana arongoye diocese nkuru ya Gitega, ikaba yitabwe na nyene cobero Varisito Ndayishimiye, umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD, ari kumwe n'umutambukanyi wiwe nyene cobero Angelina Ndayishimiye, abagize inama nkuru y'inararibonye, ubuserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD, indongozi zitandukanye haba mu ntwaro canke mu mugambwe. Inyuma y'iyo nkuka ya misa rero nibwo hacatangura igikorane cabere ku kibuga c'umupira w'amaguru Igitega Stade Ingoma. Abagumyabanga bavuye mu mihingo itandukanye baza bahuriye hamwe batazira Imana bakurikirane inyigisho bongere kandi baragize Imana uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ijambo ry'urufatiro rw'iki gikorane c'umugambwe CNDD-FDD rikaba riri muri Tito ibice bibiri kuva ku murongo w'indwi gushika ku murongo w'8. Uti nawe ubwawe wiyerekane muri vyose nk'icitegererezo cy'ibikorwa vyiza, ugira kwigisha kudatosekaye, ubinyankamugayo, ugira ijambo rizima ritogawa, kugira ngo umuntu ari mu ruhande rw'abansi amaramare abuze ikibi yo tuvuga. Iyo rero akaba ariyo jambo y'urufatiro CNDD-FDD bariko baragendera ko muri kano kanya. Bati kandi indongozi nziza niyitanga karorero kubo ijejwe. Ni gikorane nkuko nabigarutse ko kiriko kirabera hariya Igitega. Na masengesho mpuzamadini yamatunganywa buri munsi nkuko nabigarutse ko. Gusa kandi mu ijambo ryo kugurura amasengesho ni ijambo ryashikirijwe n'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD nyene iteka Reverano Ndikuriyo, aho yabanje gushimira Imana ku magara meza yabaronkeje n'insinzi yabahaye mu matora aheruka. Ngaca arabibutsa icivugo c'amasengesho ati indogozi nziza niyitanga karorero kubo ijejwe. Aho yabasavye kubera karorero keza bo barongoye, aca basaba guhinduka uyu mwaka ngo bikebuke uko vyahora bigora iyikebuke bahamvye abandi nkuko amakuru adushikira abivuga. Nkuko twagiye turabigaruka ko rero ni igikorane citabwe n'abantu benshi batandukanye kuri uno munsi, kuva mu nzego zitandukanye z'igihugu hejuru gushika mu nzego zo hasi. Nkuko amakuru adushikira bivuga, nyene umuntu mukuru ahari muri iki gikorane ni umukuru w'igihugu nyene cobero Varisito Ndayishimiye. Uyu akaba ari kumwe n'umutamukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye ndetse n'abandi bose bakora mu biro vyo kwa Ntare House, no kuvuga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyitabwe kandi na Prosper Bazombanza, icegera c'umukuru w'igihugu. Vyitabwe Reverano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD we n'umutambukanyi wiwe. Vyitabwe na Gervas Ndirakobuca, umukuru w'inama nkenguza amateka Murantunge, ndetse na Geras Daniel Ndabirabe ariwe arongoye inama nshinga amateka kuri ubu mu gihugu. Sivyo gusa kandi kuko yoba abo bategetsi batandukanye na mu nzego zitandukanye nk'iz'ubutungane nabo bashitse. Abakuriye amadini n'amashengero nabo bitavye ico gikorane, ndetse kandi abo mu nzego z'umutekano nabo ntibatanzwe kuko nabo bahagarariwe muri ico gikorane kiriko kibera Igitega.
ni igikorane kandi citezwe ko aricyo kiriko kirategura ikoraniro kaminuza ry'umugambwe CNDD-FDD rizoba ku igenekerezo ya 25/0 uyu mwaka w'ibihumbi 2026. Ni ikoraniro kandi bivugwa yuko rizoba ari ikoraniro ryo gushiraho inzego nshasha nkuru z'umugambwe ku rwego rw'igihugu, no kuvuga nko gutora umunyamabanga mukuru w'umugambwe ndetse n'abandi bategetsi batandukanye bazofashanya n'umukuru w'igihugu ndetse n'umugambwe kugira ngo ihangiro CNDD-FDD yihaye gushika ko bazorishikeko. N'amatora kandi ariko aravugwa ko vyinshi bitandukanye, cyane cyane amatora azoba ku munsi w'Imana uza, rikazoba ari ikoraniro ridasanzwe. Bamwe bati hari n'umwe mu bashikiranganje yoba agiye kugirirwa nabi kugira ngo bibe nk'ubutumwa bahaye Perezida Evariste Ndayishimiye imbere yuko aya matora y'umunyamabanga mukuru ku rwego rw'igihugu akogwe, nk'uko tuza kubigaruka ko mu nkuru yacu ikurikira, aho tuza kubabwira amwe mu makuru dujeje kumenya y'ivyo baba bigiye gushikira umushikiranganje Dr. Alain Ndikumana mu gihe inzego zoba zitamukingiye nk'uko yatabaje kenshi n'urwego mu gihe yari imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka. Benshi bati yoba ariko aririza, abandi batese yoba akeneye ko abamarayika aribo baza kumurinda. Vyose turaza kubigaruka ko muri iyo nkuru iza gukurikira. Ni mu gihe kandi hari inkuru ivuga ati ngo umutovyi ntaba muto. Reka dusubire inyuma ho gato. Ivyabereye ibuga mu ntara y'Amakamba benshi babifashe nk'umuhero warurukiye ku CNDD-FDD n'indongozi zawo. Ico kibanza ciswe buga ya mbere cyari gikoraniyemwe indongozi nkuru z'umuharima z'umwansi araronka ayo makuru. Niho rero baraho bagabwa ko igitero simusiga c'amabombe yacucagiwe nk'imvura. Ubutegetsi bwari bwaronse amakuru ko intare canke inkuba y'urugamba muri CNDD-FDD bwahize imyaka n'imyaniko bakamubura ariho yarari kandi vy'ukuri niho yarari. Igituma rero ico gihe intare y'urugamba rwa CNDD-FDD ariyo yarondegwa cyane nuko ubutegetsi bwari bumaze kuronka amakuru yuko iyo ntare yoba yapfuye, ivya CNDD-FDD ipfuye, ivya CNDD-FDD vyose vyoba biheze. Ngo kandi yari kuba ari intsinzi ikomeye ku butegetsi, kanatsinda ni umuhari washitse kure ugereranije n'iyindi mihari yagwana. Ubundi mu bihe vy'urugamba itororoka ry'amakuru ryaba mu nzira nyinshi. Hari igihe abagwanyi bavuye mu muhari runaka bishikana ku wundi muhari ariko bagenzwa no kuneka, bamara kuronka amakuru bakeneye bakisubirira iyo bavuye. Hari n'igihe kandi bamwe mu bagwanyi b'umuhari runaka bata urugamba kubera kurambirwa, bakishikana ku butegetsi bagashika bamena amabanga akomeye kugira bakigwe neza n'izindi nzira nk'izo. Ico gitero cibuga ya mbere rero cyarahekuye umari FDD ingabo nyinshi cyane zageze mu bihumbi 200 n'abandi benshi bakomeretse cyane harimo na Petero Nkurunziza. Bimaze kumenyekana rero ko Hussein Rajab atahasize ubuzima, umari CNDD-FDD waronse amakuru ko buca hasubira kugabwa ikindi gitero gushika Romeo bamuronse. Bamwe mu ndongozi baramusabye gukinjura kugira azobandanye urugamba n'abazoba bacitse ku icumu, ariko kubaza uko vyagenze n'indongozi ntigeze na rimwe ahunga urukambye. Ngo arabarahiye ararengwa kadashobora gusiga inyuma ingabo ziwe, ahubwo yiteguye kugwana gushika ku munota wa nyuma. Ubwo nyene bagiye babona ahaguruka atangura kugenzura barokotse n'abasize ubuzima, baza bumva afashe ingingo ko muri iryo joro nabo bisaba basubirize mu nkokora umwansi imbere yuko buca ngo agaruke. Hakurya yaho bari hari ingabo z'igihugu zariko ziratamba zitarika ko umwansi zamuciye amaguru n'amaboko, hasigaye ko badendura umutwe wa Hussein Rajab. Ntibamenye ko intare canke inkuba y'urugamba idacika inkokora. Intare ngo yacibwira uwo wese yoba gifise utuguvu two gutambuka yandare afata umuheto n'ibikoresho vyankenerwa muri iryo joro, umwansi wabo nawe yibonereko. Hirya igisirikare ca leta cari cijejaye ko uwo bahanganye akigandaye, ntibamenye ko ari mu bikingi vy'irembo. Iryo joro igisirikare cy'igihugu carahuye n'uruvuye gusenya kwarokotse uw'Imana ari gifise ku mugambi. Ico gitero caraciye intege bidasanzwe igisirikare cy'igihugu kuko abakomando rutumwa ko benshi barasize ubuzima. Ivyo vyatumye bamwe mu begereye ubutegetsi banura leta kuja mu biganiro n'umuhari CNDD-FDD. Gushika uwo munsi ibanza vya buga ya mbere ku muhari CNDD-FDD na buga ya kabiri ku gisirikare ca leta ntibagirwa mu mateka y'urugamba. Urugamba kandi rwahereye mu ishamba kuko nubwo hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara, hari bamwe bagumanye akariganga muhogo cyane bababajwe no kuba baratakaje ubutegetsi.
nk'uko rero vyagenze n'ubwa mbere abarundi b'amoko yose bakagira uruhara kugira ngo CNDD-FDD ugere aho wageze, niko vyagenze n'igihe hafatwa ingingo yo guhindura ibintu vyari vyononywe na Nkurunziza n'abafashanya nawe. Ibwirizwa shingiro rimaze kwankira Hussein Rajab rimaze kwankira Nkurunziza ko arihindura, ngo yabonye ko vy'ukuri mu mugambwe CNDD-FDD hari ingingo umuntu atapfa gufata yenyine. Ubwo Nkurunziza yari afise ngo yabona ko atari mu kibanza c'umukuru w'igihugu, ivyo yakoze muri kahise bishobora kumugaruka bikamushikira vyoroshe. Yibutseho rero ko se wiwe wa politiki ashobora kurekurwa n'undi mukuru w'igihugu. Ivyo vyaramuhamba rwose kuko yarazi neza kurinze wubahuka Hussein Rajab bitebuke ubiriha ikiguzi kinini. Nk'uko benshi babandanya babivuga, integuro zo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu zatanguye mu mpera z'umwaka wa 2012 bihera mu migambwe yari yubatse urunani ADC ikibiri hamwe n'amashirahamwe adaharanira inyungu za politike. Muti rero none vyo vyaramenyekanye gute ko Nkurunziza zo kwitoreza ikiringo ca gatatu? Tubibutse gato ko nkuko bimaze kumenywa na benshi gituma Hussein Rajab yiswe l'homme fort du système gushika uyu munsi ngo nuko yamyetegura ibikorwa vy'ubwenge budasanzwe bikaja mu ngiro. Romeo rero amaze kwibegwa ibanga n'inararibonye zo mu bihugu bibanyi ko Nkurunziza zomemukira, ngo yabigize ibanga ku kwanka guca ivuto abanyamugambwe kandi batari bwashikira ubutegetsi. Ariko nawe yaciye yitegura kugira ubwo buhemu ntibuzogira ingaruka zikomeye. Niho rero yategura uko ikibanza c'umukuru w'igihugu gitandukanywa n'ic'umukuru w'umugambwe kugira ngo Nkurunziza abaye umukuru w'igihugu ntazo bafise ububasha bwuzuye bwo gutoba rwose igihugu. Kubijanye n'ibiringo, amasezerano ya Arusha n'ibwirizwa shingiro vyategekanya ko umukuru w'igihugu azotogwa mu mwaka wa 2025 azotogwa n'inama nshinga amateka na nkenguza amateka, agashobora kwiyongera ikiringo kimwe rudende ariko hoho atowe n'abanyagihugu. Ngariko mu mugambwe CNDD-FDD hoho bari bateguye ko uzo kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ku izina ry'uwo mugambwe atazorenza ikiringo kimwe mu ntumbero kugira n'abandi bazoshikirwe. Ingingo rero yo gutandukanya ikibanza c'umukuru w'igihugu n'ic'umukuru w'umugambwe hamwe niyo kutarenza ikiringo kimwe, Nkurunziza yabifashe ko ari imitego Hussein Rajab amuteze. Igikorwa cyo gufunga Hussein Rajab ntaco cari kivuze ku ntari y'urugamba kuko ngo yari amaze kubona vyinshi, ariko kabaye agasuzuguro gakomeye Nkurunziza yamukoreye mu gihe ari we yamugize icari. Urukino rero rwo gusubiriza Nkurunziza mu kumumaramaza rwatanguye ngo mu mwaka w'ibihumbi 2010. Nkuko amakuru dutangaza kuri iyi nkuru yatangajwe n'ikimenyesha makuru Ejo Heza, ngo niho Hussein yaca asohora ikigufa catuye hasi Nkurunziza. Muri ico kigufa ngo havuzwemo ko iperereza ryubuye ahantu hari ububiko bw'amakontineri yuzuye ibikoresho vy'imyamamazo Hussein Rajab yari gukoresha mu mwaka wa 2010. Tubibutse ko urutonde rwari rwateguwe n'umugambwe rw'abazotwara igihugu inyuma ya Nkurunziza hari gutwara Hussein Rajab nawe agakurikirwa na Varisi Ndayishimiye gutyo. Kuri Nkurunziza rero yari turufaronse yo kuja kwereka abandi abarundi n'amakungu iryo bara, aho Hussein Rajab yashaka gutembagaza umukuru w'igihugu ataramara ngo ibiringo vyiwe bibiri. Nkurunziza rero ngo yaciye atumira abanyacubahiro bose bari mu Burundi baserukira ibihugu vyabo vya kure canke ibibanyi, atumira ibinyamakuru vyose mpuzamakungu n'ivyo ngaho iwacu kugira baje kuraba ivyabona ku bukozi bw'ikibi bwa Rajab. Bageze ubwo bubiko bwa Hussein Rajab bwaruguruwe, abaraho bose bakubitwa n'inkuba babonye ivyarimwo. Basanze harimwo ibikoresho vyo kwiyamamaza bigenewe Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2010, harimwo ivyapa biriko ishusho ya Nkurunziza ateruye akanuma n'ibindi vyinshi. Ngo mu maso y'abarundi b'umutima n'amakungu, Nkurunziza ubwiwe yarahejeje kwimena ijisho ko se ko nyabona ari umuhemu kuko yapfunze se wiwe amwagiriza gushaka kumutembagaza ariko atazi ko muvyeyi yari yamaze kumutegurira ibindi vyiza vyinshi. Nkuko abasesanguzi mu vya politike babivuga, ngo buryo umaramara aba azovayo. Nkurunziza ngo ntaco vyamubwiye mbere n'ibikoresho n'ivyo bikoresho nivyo yaciye akoresha mu myamamazo y'umwaka wa 2010 ata guhinda nkuko makuru adushikira abivuga. Mu yandi makuru kandi ngabasuma karuhariwe bavuga ko bakorana n'iperereza barapfunzwe, abanyagihugu biyamiriza amanyanga yo kubarekura. Hari urukurikirane rw'amabi y'imbonera kure mu gusahura guhohotera abanyagihugu, imbonera kure zifungira abantu mu nzu zabo ngakamaramaza mu gihugu. Muri komine Cankuzo intara ya Buhumuza hari umugwi w'imbonera kure zimaze igihe zigisibije mu gusahura abanyagihugu zitwaje ko zikorana n'iperereza ry'u Burundi n'urwego rujejwe kugwanya ibiturire anti-corruption, zikavuga ko zijejwe no kugwanya urudandazwa rwa magendo. Izo mbonera kure zikaba zigizwe n'umugwi w'abantu batanu ziba ku mugwa mukuru wa Cankuzo, aribo Silver Niyonzima, Celestin Barahinduka, Louis Manirakiza, James Seyoya na Isa Ntahobari.
nk'uko abanyagihugu babishikiriza izo mbonerakure ngo zirangwa n'ingeso yo gusahura abanyagihugu harimo n'iterabwoba zikavuga ko zatumwe n'iperereza. Akarorero kavuba kaheruka kwibonekeza mu kwezi kwa Kigara mu mwaka uheze nako umunyagihugu azwi cyane ku izina rya Miliyoni yatangiwe n'izo mbonerakure ariko ipikipiki iwe n'umukenyezi we zica zibatwara kubapfungira mu nzu iraho mu Cankuzo zikunda gupfungiramwe abantu. Iyo nzu nayo akaba ari Manirakiza Louis iri muri quartier commercial centre Cankuzo, aho zaciye zibategeka gutanga amafaranga y'amarundi angana n'imiliyoni 5 kugira zibone kubarekura. Tubanze tumenyeshe ko uwo mugabo yatangiwe n'izo mbonerakure asanzwe ari umudandazo w'impuzu mu isoko nkuru ya Cankuzo. Uwo mugabo Serugo amaze gushikanwa muri iyo nzu uwo mukenyezi wiwe n'uwo mukenyezi wiwe yaratakamvye ko amafaranga yagendanye abwira izo mbonerakure ko atamafaranga yagendanye, abwira izo mbonerakure ko amafaranga yafise mu rugo. Izo mbonerakure zaciye zimuhimbana kuri imwe muri izo iramuherekeza gushika mu rugo aratora amafaranga ariko zari zagumije umugore we zinamubwira ko yihenze akiruka zikura ko ijoso umugore wiwe zari zisigaranye. Amaze gushika mu rugo rero wa mugabo yaratoye amafaranga arayaha yambonera kure yamuherekeza basubira hamwe umugore yari yasigaye apfungiwe mu nzu kwa Louis. Niho rero baca bare kugwa ariko zambonera kure zagumanyije ya pikipiki. Nuko bare kuri izo mbonera kure zabwiye ko bihenze bikamenyekana hanze zizoca zibashira aho bashira abandi bisigura kubica nkuko biri mu makuru y'amasoko yaca mu Cankuzo. Mu nyuma rero vyavuye bimenyekana biraja habona zambonera kure zica ziratanga pikipiki ariko ho haca hafatwa imbonera kure zitatu Manirakiza Siyo ya James na Isa zica zijanwa gupfungirwa mu gashoka komisariya ya Cankuzo. Izo zindi mbonera kure nazo ntizirafatwa ari navyo bitangaza abanyagihugu kuko bitumvikana ukuntu zitarahagarikwa mu gihe bizwi ko Manirakiza Louis ariwe afatwa nk'umukuru w'uwo umugwi. Amasoko yacu aho mu Cankuzo kemeza ko izo mbonerakure zama ziraba umuntu zizi ko afise amafaranga zigaca zimuta mu mutego. Amwe mu masoko yacu agira ati izo mbonerakure ziragisibije iyo zamenye umuntu afise amafaranga ziramufata zikamutegeka kuri amafaranga. Abanyagihugu bamira mu bwoba budasanzwe. Ufise udufaranga dushika miliyoni 1 ubuzi ko umwanya n'umwanya ushobora gutegerwa n'izo mbonerakure. Gushika ubu rero havuga ko abarongoye umugambwe aho mu Cankuzo bariko baca hirya no hino kugira ngo barekuze izo mbonerakure. Ivyo navyo bikaba vyamirizwa n'abanyagihugu mu gusaba ko izo mbonerakure zitore ko nyabona nizo zindi zofatwa kugira ngo zirengutswe imbere y'ubutungane zanegwa ko kabi zidasiba gukorera abanyagihugu kuko atari irya mbere zifashwe muri ubwo ububisha. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ifyonde subscribe canke s'abone niba utarafyonda ko kugira ngo tushikirane nadushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko n'umuza TV rero Imana iba hezagire.